Guys, ndabaramukije cane nongera ndabaha ikaze. Ni jewe nyene Barack Obama ntahengeshanya kuguma ndabategurira nongera ndabagezaho utu trike tw'ubwenge tuba tugezweho kuri telefone. Guys, uno musi ndabazaniye utuntu tw'ubwenge guys turi muri Play Store. Guys, waruzi yuko Play Store iri mu bintu bituma connection yawe igenda bukebuke, kandi waruzi yuko Play Store iri mu bintu bituma amamega yawe ahera yihuse ku bintu nawe utatahura, ku bintu utabuzi. Nk'akarorero, hari ukuntu uja kubona ukabona ama application ariko ari telecharge avuye kuri Play Store arico bita ngo téléchargement automatique. Rero birya bintu biva muri Play Store, hagiyo ibintu biriko biri télécharge automatique, yani ukabona ama application ariko araza atari wowe ya télécharge. Urumva yuko amamega yawe ahera vyihuse, kandi kumvuza uko ibirikira iranatelecharge, yani ibirikira kora utariko urayikoresha, urumva yuko ucuburana internet ikwiye canke connection ikwiye ku bindi wariko urakora. Rero bana, nanje ushika impera ya video kugira ushobore kubona ukuntu woshobora gukemura ivyo bibazo. Guys, ndanakwereka ukuntu Play Store iza kugufasha mu kugufasha kugira capacity nini yawe ya telefone. Guys, okay, gumana nanje rero gushika impera ya video hama tugende nako gatrike k'ubwenge nabateguriye. Ariko imbere yuko tubandanya, nagira ndagusaba ubanze ufyonde kuri subscribe. Guys, so ndahepfa handitse subscribe kwa dukurikiranira kuri Facebook, mufyonde kuri follow canke suivre aho hejuru impande y'izina. Guys, hama tubandanye, utibagiye gushirako jeme. Guys, hama partage ibi vyigwa vyacu kugira bize birashikira abantu benshi. Ndibaza murabona yuko tugerageza tukabaronderera utuntu tw'ubwenge. Okay, banza mufashe rero mugire jeme, mufyonde subscribe Facebook, mukore follow canke suivre, hama tubandanye, utibagiye no kuza gupartage video. Guys, banza urabe iyi video hama ni wayimara ucisangiza mugenzi wawe, uyishire mu magroup atandukanye usanzwe urimo. Okay, banza mubikore rero hama tugende nako gatrike k'ubwenge nabateguriye. Guys, ntagutevya rero urinjira muri Play Store, nizere yuko mwahejeje kumfasha ivyo bintu nabasavye. Urinjira muri Play Store yawe rero. Okay guys, ugeze rero ngaha muri Play Store yawe ucuza ufyonde hariya hejuru uza gusanga ilogo ya Gmail yawe, canke nshobora kuba hariko ifoto yawe nyene, urafyonda uraza kuraba hariya. Okay, hama ucuza ufyonde ngaha handitse paramètres. Aha niho uca wemezako. Ufyonda ko nkuku ahantu rero hambere tuje kuraba naha hantu handitse ngo préférence réseau. Okay, aha uca ufyonda ko nkuku, ubona yuko hafise ututu option dutatu. Guys, ututu option mu gihe utaturegeye neza turatuma amamega yawe ahera n'ingoga, kandi tugatuma connection yawe igenda yikwega mu bindi uriko urakora. Twagiye rero n'aka ka option ka mbere ka préférence au téléchargement application. Okay, aha rero nk'ubu tuje tugafyonda ko nkuku, bisigura iki? Bisigura yuko iyo uze kuraba kwanza yuko kari ngaha, ukabona kari ngaha kuri via wifi kema canke ngaha kuri toujours à demande, uze guca uhindura ushire kwaka ka mbere ka via n'importe quelle raison. Aha kuri aka ka mbere, aha nukuvuga ubugize iki? Ubugize yuko aho application ugomba telecharge uyitelecharge mu gihe ufise amamega. Okay, kanibaze yuko muriko muranyumva neza. Mu gihe ushize kuri aka ka kabiri, uzobugize yuko application uzoza urayitelecharge ufise wifi. Nukuvuga mu gihe udafise wifi ata application uzoza uratelecharge ngo bikunde. Aka nukuvuga akamurumva yuko kari ngaha ari sawa, kuko application uzobugiye kuyitelecharge uyikeneye uzokoresha internet yawe. Aka ohejeje gushira ngaha kuri aka ka mbere kuri via n'importe quelle raison, ucu wemeza kuri OK, hama tubandanye n'aka kabiri. Okay, aka kara ka mbere twagiye no ngaha kuri aka ka kabiri rero, ariko kantu gahambaye cane katuma bijya bintu vyose nababwiye vyo kugira connection yikwega no kuba connection yawe amamega hera n'ingoga kari ngaha. Aha rero dufyonze ngaha kuri mettre à jour automatique des applications. Guys,
nukuvuga iki rero wewe uze kubanza urabe ndazi mwe muza gusanga kari nko ngaha canke ngaha nyene aho aha rero nukuvuga ngo bizoba bimeze gute guys aka kantu mu gihe utagashize ngaha nukuvuga kwanza wewe ni wagasanga ngaha wumvirize kwanza ibintu bizoba vyahora bikora muri telefone yawe aha nukuvuga ni cagihe urabona ama application azari telecharge atavyuzi wewe ugurura connection yawe ukazubona ama application ariko ari telecharge atavyuzi nyene urumva mu gihe ama application ariko ari telecharge ama mega yawe arahera n'ingoga ikindi ucubura na connection ukoresha mu bindi uri kurakora ku ruhande kuko urumva biratwara connection hama ushire ngaha kuri mettre à jour via wifi wemeze ko nkuko aha no kuvuga uzobugize ntihagire application imwe yishira à jour utari kuri wifi urazi wifi yoyo urakora ivyo ushaka byose wifi ni sawa aha rero uze gushira ngaha kuri mettre à jour via wifi tayari hama uhejeje duce twimanukira turaba kandi hajya akandi nako naka karire automatiquement le video nukuvuga aha hari gihe usanga amantuze ama video ari kari telecharge avuye yanavuye mu aya ma application bagenda baramamazamwo nyene nayo bigatuma usanga azari shiramwo automatique atari bubikoze navyo bigatuma connection yawe yikwega bigatuma n'amamega yawe agenda donc ahera n'ingoga rero uze gucushira nawe kuri aka kantu ngo rire automatiquement les vidéos via le wifi guys uze gushira kuri aka mwendazi muza gusanga kari ngaha hambere ucukura kushire kuri aka ka kabiri no kuvuga uzobugize ivyo bintu bizoze birikora mu gihe uri kuri wifi tayari hamugire okay aha tukaba turahejeje n'agatrike kambere rero guys akandi nako tugiye ko nuko tubanze tugende tugashike ko mu karabe uragaruka kandi ni hariya nyene ufyonde hariya kuri izina rya logo ya Gmail yawe hamuze ngaha kuri parametre ufyonde ko hamutuca tuza hambere handise generale guys ufyonde ko nkuko rero twagiye tumanutse aha hepfo murabona iyi option ngaha aya archive automatiquement les applications guys hari ukuntu rero guys utelecharge nk'ubuduje ona ngaha ngo les applications réellement utilisées seront archives lorsque votre espace de stockage commencera à être insuffisant nukuvuga iki rero mu gihe hari gihe utelecharge application kuri Play Store iyo application rero ugiye kuyitelecharge nawe ugasanga nta capacité ishikiramwe ikwiye ufise nukuvuga iki rero aka kantu ujuka kugurura nukuvuga aka nawe ukugurura aha uzobugize ku buryo mu Play Store yonyene izocira application udakunda gukoresha ifute amadone yayo ku buryo iyo application iri kuratelecharge nyene itazobura ikibanza ijambo dufate nimba ari donc nyene izoraba iranariza ikaraba ama application udakunda kwinjiramo ukoresha hama igafuta amadone yayo kugira iyo application uri kuratelecharge ice ironka ahija guys okay aha rero ndibaza murabona yuko ari utuntu tw'ubwenge tugerageza kuza turabazanira mwico tubasaba no gukomeza mudushigikira mu gufyonda kuri subscribe canke s'abone kuri follow canke suivre ko badukurikiranira kuri Facebook naho ne page ni ibigezweho kuri telefone guys ndibaza murona yuko ari ibintu vy'ubwenge aha rero guys mu cigwa kizokurikira muze kwandika muri comment mumbwire nzoce ndabereka uko ushobora kubona ama application akeneye miza juru guys nase ko video iba ndende murandika muri Play Store nimba mukeneye ico cigwa nzoce ndakibakorera okay nuko rero guys ndakwibutsa ukaba utarugurura 1xbet ugurura 1xbet guys ukoresheje code promo ibigezweho guys ugurura re 1xbet ukoresheje code promo ibigezweho kugira wironkere ama bonus guys tibagiye za bonus zo kuwa mbere no kwa gatanu kuri depo ugize tutiyabagena ya bonus baca baguha ugiheza kugurura konti ugacutera ugira depo baraguha bonus ya 200% rero koresha umwanya rero ngugurure iyi application ya 1xbet naho ni waheza kugurura
iyi 1xbet turaza guca bimbwira muri comment nyene munyereke yuko tuba turi kumwe 5 kuri 5. So ciao rero ni jewe nyene Barack Obama nkuko mwavyumvise, tukaba tuzosubira mu kandi gatrike kazokurikira. Ciao.